nukuri ndakurahiye ni waba umwizigirwa Imana izogutonesha, Imana izogutonesha, Imana izokuduza, Imana umviriza nta kintu itazogukorera. Eka ndababwira bakunze bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe nkuni nahazamana, nifatanije n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima no kugushira hejuru. Nanje mwami Imana, nje ndirimba ishimwe ryawe, nje mvuga urukundo rwawe n'ineza yawe. Gushimira mwami Imana ko ata muntu numwe yakwizigiye ngo umukozi isoni, uri gitangaza ugira neza. Rero mwami Imana, ndasengera bene data bose bazokumvira ijambo kugira ngo bizere wewe, bizigire wewe, kuko we ntuhemuka mwami. Ibyo uvuze urabikora kandi ukabishitsa. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze gutyo, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi biravuga ngo byukuri twirinde kwishushanya. Haleluya. Twirinde kwishushanya, twizere Imana. Haleluya. Nitwayizera izotugirira neza, amen. Izotugirira neza, izoturinda, izodukomeza, izodushigikira mu bitugora, izoducira inzira igihe cyose, kuko niko yasezeranye. Haleluya. Reka turabe rero abahungu bayizigiye, hama Imana vy'ukuri ibagirira neza, amen. Dusome muri Daniyeli igice ca mbere, turasoma kuva ku murongo w'10 dushikane ku murongo w'19. Haravuga ngo maze uwo mukuru w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami Segaba yabagereye ingaburo z'ivyo murya n'ivyo munywa. Byomera bite ababonye mwonze mu maso mudasa n'abandi basore burunganywe rwanyu? Muzoba muncishije umutwe ku mwami. Nuko Daniyeli aca yinginga umukuru w'abakozi bo mu rugo, uwo wa mukuru w'inkone yashizeho kuraba ibyaba Daniyeli, Hananiya, Meshayeli na Azariya, ati, ndakwinginze utegereze twebwe abasavyi bawe iminsi 10, baduha indya z'insoromano ziba arizo turya n'amazi yo kunywa. Uheze uzokwitegereze mu maso hacu na mu maso y'abajya basore bajya ku vyo kurya vy'umwami, maze uko uzobona bimeze kuba ariko uzotugenza twebwe abasavyi bawe. Nuko abemerera iryo jambo. Abagenzereza iminsi 10. Iyo minsi 10 iheze, asanga mu maso habo ari heza, kandi bakayangana ku mubiri kurusha abandi basore bose bajya ivyo kurya vy'umwami. Nuko uwo munyabigega aca abakura kuri vyo kurya bashingiwe no ku binyobwa no ku kinyobwa c'umwami bari bakwiye kunywa, abaha indya z'insoromano. Maze abo basore uko ari 4, Imana ibaha gukerebuka n'ubumenyi mu vyanditswe vyose hamwe n'ubwenge. Kandi Daniyeli yaratahura ivyerekanwa vyose hamwe n'indoto. Nuko iyo minsi igeze, umwami yari yarashinze ko babazana umukuru w'inkone abashikana imbere ya Nebukadineza. Nuko umwami aganira nabo, ariko muri bo ntihabonetse uhwanye na Daniyeli, Ananiya, Meshake na Azariya. Nico catumye bagigwa abo gukorera umwami. Amen. Haleluya. Haleluya. Murumva aba bahungu mwumva ko bafashe ingingo kandi bayihagararako. Amen. Uyu muntu yabagaburira, yajeje kubagaburira, baramusigurira, tumve ndakubwira ati, twebwe dupime gusa iminsi 10, uduhe insoromano, ati wongere duha amazi. Ati iminsi 10 niyo yahera, ukabona tutarusha ubwiza bari kubanywa vino bajya n'ivyo kurya by'umwami, ati twebwe urabiduha nta ngorane. Haleluya. Haleluya. Imana iraraba umutima w'aba basore, iraraba determination y'aba basore. Haleluya. Imana iravuga ngo ngira ndabasige, ngira ndabambika igikundiro n'igitinyiro cyanje. Haleluya. Muzoseruka imbere y'umwami muri abadasanzwe. Ngo arabagaburira ivyo bamusavye, ngo iminsi 10 iheze wagiye kubaraba,
ngo asanga barakayangana buzuye ubwiza buzuye umunezero basa neza n'igitangaza ngo bagasumba na babandi bariko baranywa bya bindi by'umwami no gufungura ibyo kurya by'umwami. Hama wa mukuru avuga ati nukuri nimwigumire kuri ivyo. Haleluya. Imana, amen, Imana ngo inezezwa n'umutima w'aba bahungu. Haleluya. Ngo ikibagira ngo ibaha ubwenge, ibaha ubukerebutsi, ibaha kumenya amabanga ahishijwe. Haleluya. Ngo Daniel muha ubushobozi bwo kwerekwa n'ibiri mu vyumviro by'umuntu akabibona. Kubera iki? Kubera ubwizigirwa bwabo. Haleluya. Kubera ubwizigirwa bwabo. Ngo mu gihe kigeze ngo baserukanye imbere y'umwami. Umwami nawe ababonye aratamarigwa, ababonye aratangara. Mbega abahungu beza, mbega abahungu b'igikundiro. Aravuga ati aba bantu ntibakwiye kuba kure yanje. Haleluya. Bakwiye kuba hafi yanje. Haleluya. Akaba ari bo bankorera. Ingenda kubwire muntu w'Imana, nukuri ndakurahiye ni waba umwizigirwa, Imana izogutonesha. Imana izogutonesha, Imana izokuduza, Imana umviriza nta kintu itazogukorera. Ndababwira nukuri rimwe na rimwe abana b'Imana haraho tuyobegwa. None iyumvire Imana ni papa, sivyo? Imana ni papa. Ibaze wewe nk'umwana wawe ukabona n'umwana w'umwizigirwa, ukabona n'umwana w'umwete, ukabona n'umwana agomba gutera imbere. Mbwira ikintu na kimwe ufise wo mwima. Hari ikintu wo mwima. N'ubutunzi ufise ntiwo bumuhera uti mwana wanje ngo ubu buteza imbere. Kubera iki? Kubera umuvyeyi yamaze kubona ku mwana ari umwana w'umutima, ari umwana w'umwete, ari umwana yifuza ko ibintu bimera neza. Haleluya. Ari umwana yifuza ko ivyase bitera imbere. N'Imana yacu nico kimwe. Imana yacu ntiyobona by'ukuri tugomba ko izina ryayo ryamamara. Imana ntiyobona ko twifuza ko abantu bari mu byaha bavamwo. Urumva ko agira umwete wo gutwararika abandi, ababa bikashaka kubagirira neza. Imana ntiyoreka kukwekipa mu bikwiye byose kugira ngo ico gikorwa ugikore worohewe. Haleluya. Kubera ni inyungu z'Imana. Ibaze nk'umwana akabwira se ati papa ati jewe by'ukuri ndabona abana bari umuntu banje, ndabona no bafasha gute kugira ngo bashobore gutera imbere, bashobore kugira ubwenge, bashobore kugira amaproje akomeye. Urumva umuvyeyi n'igikatokora ni deni muri banki yo rifata. Kubera iki? Kubera abona ivyumvira umwana afise, abona imigambi umwana afise. None ni gute Imana yobona dufise imigambi myiza yo kwagura ubwami bw'Imana? Ni gute Imana yobona dufise imigambi myiza yo kugirira neza abana bayo? Imana ikareka kudushigikira. Haleluya. Haleluya. Akarorero naba. Nkunda kuvuga ko amajambo y'Imana siye tuba tukwiye no kuvuga ngo duhagare ko tuvuga ariko kubera iki twebwe tutogira ubuzima nk'ubwo bwaba bavugwa muri Bibiliya? Ubaze ko nabo baciye mu byoroshe. Ibaze ubona igihugu cyawe gisambuka, ukabona bakunyaga, ukagenda uri inyagano. Urumva ushobora no kwidoga ukavuga ngo mbega Mana kubera iki twego waduhevye igihugu cyacu kigasambuka tugahaza kuba baja mu kindi gihugu. Ariko ntibitwararitse ivyo. Baravuze ati uko biri kose Imana kuyemeye ngo tuze muri iki gihugu, turagomba kwerekana Imana twizeye. Haleluya. Turagomba kwerekana Imana ya badata, Imana ya basogokuruza bacu. Amen. Imana inezerwa n'uyo mutima. Iravuga ati abahungu ngira ndabasige, ngira ndabaha ubwenge, ngira ndabatoneshe, ngira ndabagirire neza, hamwe isi yose izobimenya. Haleluya. Haleluya. Murazi iki gitabo cha Daniel ukomeje kugisoma, murazi ko baterewe aba bahungu batatu, baterewe mu gobo, baterewe mu muriro. Baterewe mu muriro kwavuze bati twebwe dushobora gufukamira igishushanyo wowe wa Nebukadineza washinze. Ati ntidushobora. Turazi yo gufukamirwa ko ari imwe. Uyu munsi abantu bafukamira abantu ni bande? Hariho n'abantu bahemuka ugasanga bari kubavuga n'ibitavugwa, bakakora ibintu bitanakogwa kugira ngo banezereze abantu kubera inyungu. Wewe wibaza ko ushobora kunezereza umutima w'Imana umeze uko? Uri kukorera inda yawe, uri kukorera inyungu yawe uvuga ngo uri umukozi w'Imana. Wibaza ko ushobora kunezereza umutima w'Imana? Ntibishoboka. Ntibishoboka.
hariho abantu bumva bavuga ikibazo uti ese bariko bavuga ijambo ry'Imana canke bariko bavuga iki? Ariko abahungu baravuga ati twebwe ntidushobora kunezereza Nebukadinezari. Oya, ati turanezereza Imana yaduhamagaye. Ati none mwibaza yuko ninde ashobora kubakura mu maboko yanje? Ati mwizeye iki ko mwase gupfukamira igishushanyo namanitse? Baramubwira tumbe tukubwire Nebukadinezari. Ati Imana twizeye ishobora no kutadukiza. Ati ishobora kudutabara canke ntinadutabara. Atariko twebwe ntidushobora guhemuka. Ntidushobora gupfukamira ikintu atari Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Imana ibana nabo. Iravuga ati ngira nerekane ububasha bwanje muri aba bahungu. Amen. Babaterera mu muri ahubwo ngo babatereyeyo uwo muriro ngo wafasha bo. Wafasha urabaturira. Ariko bo basanga Imana yabitangiye mu muriro. Haleluya. Haleluya. Nebukadinezari ubwiwe aravuga ati mbega ko jewe natereyemwe abantu batatu. Ati ko mbona uwa kane. Ati kandi uwa kane mbona afise ishusho ry'umwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Abana b'Imana aho bari Imana irahishurwa. Haleluya. Imana iragaragara. Aho abana b'Imana bukuri bari Imana iragaragara. Imana iravuga. Imana abantu barayibona. Haleluya. Kuko hari abana b'Imana bahagaze aho hantu. Daniyeli bamuterera mu bwoba w'intambwe. Bavuze ati uyu muhungu tumwikize gute? Wo kwikiza uhagarikiwe n'intambwe? Wo kwikiza uhagarikiwe n'ukuboko kw'Imana nzima? Wo mwikiza gute? Bari bamufitiye ishari. Ariko nagira ndakubwire ngo niba bumwizigirwa intambara zose uzocamwo Imana izohagararana nawe. Imana izogushigikira. Imana izogutabara. Imana izokugirira neza. Haleluya. Ndumva ashaka kugutera intege umuntu wese uri kuranyumva. Komera. Ushingire intaha Imana yawe muri ako kazi ukora. Ushingire intaha Imana yawe muri iryo shure wigamwo. Ushingire intaha Imana yawe aho uri hose muri uwo muryango wawe. Haleluya. Imana izigaragaza umunsi umwe. Uyu munsi bashaka kuba bakudutako, bashaka kuba gucura bufuni na buhoro, bashaka gukora ibyo bashaka kuri wewe nkuko n'aba basore babacuze bufuni na buhoro. Ntacyo batabakoreye. Ariko baravuga ngo uko bimeze kose, uko bisa kose tuguma twizeye yaduhamagaye. Haleluya. Haleluya. Ati tuguma twizeye yaduhamagaye. Kwa ku murongo w'indwi ngo maze ngo aba basore uko ari bane Imana ibaha ukerebuka n'ubumenyi mu vyanditswe vyose hamwe n'ubwenge. Oh, haleluya. Urumva kwizigira Imana. Kwizigira Imana igutandukanya n'abandi. Iguha ivyo abandi bitabahaye. Haleluya. Iguha ivyo abandi bataronse. None umwana w'ikigaba hari ivyo udashobora kumuha kubera uzi ko aca vyonona. N'Imana hari ivyo itazoguha kubera utari umwizigirwa. Kuko azi ko atakamara atanyungu canke vyo nakwica. Kavuga ati hako ndabimuha reka ndabireke abarabayeho basi. N'Imana nuko hari ivyo idashobora kukugezamwo kuko ibona nta kamaro. Ibikugezemwe bumara iki? Imbaraga ziguhera iki atacuri buzikoza? Haleluya. Urugeze rwose wifuza kugeramwo Imana izogenda uguha amavuta bijanye n'ugo rugeze ugezemo. Haleluya. Haleluya. Rero nahawe. Amen. Nahawe kugira umwete, nahawe kugira ishaka. Imana ntacyo itazogu. Aba bahungu yabahaye ubukerebutsi, ngo yabahaye ngo maze abo basore uko ari bane Imana ibaha gukerebuka. Yabahaye gukerebuka, ibaha ubumenyi mu vyanditswe vyose hamwe n'ubwenge. Urumva Imana izoguha gukerebuka, izoguha ubumenyi, izoguha ubwenge kugira ngo ushobore kugira iki? Gukora ibikorwa vyiza bishingira intahe Imana. Ngo kandi Daniyeli ngo aratahura ivyerekanwa vyose hamwe n'indoto. Murazi indoto yarotoye abandi bose zabananiye. Haleluya. Ariko Daniyeli asova abantu bagira bicwe bose.
bagira bicwe, ariko umugororotsa ahari, haleluya, umugororotsa ahari abantu bagira amahoro, umugororotsa ahari baratabagwa. Mbega murazi ko ahabera bari amahoro abanyabyaha bayaronka kubera abagororotse. Aba barabakozi bakorera basenga ibigirwamana, ariko kubera harimwo abagororotse b'Imana, Imana irabakiza. Haleluya, amen. Ngo nuko iyo minsi iheze umwami ngo yari yashinze kubazana umukuru w'inkone abashikana imbere ya Nebukadinezari. Haleluya, Nebukadinezari aratangara. Ngo nuko umwami aganira nabo, ngo ariko muri bose ngo ntihabonetse uhwanye na Daniyeli, Ananiya, Meshaki na Azariya, ngo nico catumye bagigwa abo gukorera umwami. Haleluya, niba uri kumwe n'Imana uzotandukana n'abandi, ntuzosa n'abandi. Naho uzoba uri mu gihugu batakuzi, uri mu Imana bazokumenya. Haleluya, bazokumenya uri mu Imana, bazokumenya. Rero ndakwinginga muntu w'Imana, fata ingingo. Nanje ndiko ndibwira Renilde we, fata ingingo. Haleluya, dufata ingingo, dukora ibikorwa byiza bihimbara Imana, bizotuma tuyishingira intahe kandi dutandukane n'abandi. Imana yo mwijuru ibambera umugisha. Mwami Imana uri mwiza kandi ugira neza. Nukuri nta muntu numwe yagukoreye ngo yikorere amaboko, kandi nta muntu numwe wotererana ari umwana wawe. Wavuze ngo abawe urabapfumbase, Mwami urabapfumbase mu kiganza cyawe, kandi nta muntu numwe ashobora kuba gukura mu biganza byawe. Rero ndasengera abera bose mu mukunzi mwiza bazokumvira ijambo, baze bagira inyota n'ishaka yo kugendana nawe no kurongorwa nawe muri byose. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.